Amahoro guys, mumeze neza? Ego. Rero nkaba ningaha kugira ngo ndababwire ibintu bikurikira. Ku bantu rero bafise ama YouTube channel, ama Facebook page, ama LinkedIn, kira imbuga zose ukeneye kuba woduza, guys, turi ngaha kugira ngo tugufashe gukora ama website, turagufasha. Ariko abantu bafise ama business, bafise ibintu bariko barakora, bakeneye ama website, turi ngaha kugira ngo tubafashe. Guys, nk'akarorero ngira ndaberekeye website y'umuntu uko twayikoze, hama nawe nimba ukeneye website imeze neza nk'iyi tugiye kwereka, nayo dusabe turayiguha. Guys, rero website tugiye kubereka ni website yakozwe na Murikimano Innovation Hub. Ni website nziza, website yitwa Izayi Butter Line Shop. Iyi Izayi Butter Line Shop ni website nziza. Ugiye muri Google wandika Izayi Butter Line Shop.com. Rero iyi website ni website nziza, ngiye kubereka ndabatembereze muri website kugira ngo mubone ukungene ibintu by'iyi website bipanze. Guys, reka tugende. Reka rero nze fyonde ngaha kuri utu tuntu dutatu nze ndahafyonde kugira ngo tubone ibintu birimo. Guys, kubera ko namaze je gukora account muri iyi website biragoye, ariko ngire kuri deconnection ni deconnect kugira ngo ndabereke uburyo bakora account n'ingene binjira muri iyi website, hama ibintu bigende neza. Guys, rero tusubire kuri twa turongo dutatu tuce tuza ngaha handitse ngo connection. Handitse connection tuhakande, baca batuzanira ahantu hameze uku. Baca batuzanira ku connection, baca batubwira n'izina rya website Izayi Butter Line Shop, hama hakurikira ushiramo email, naho password. Ariko ibi ubigira mu gihe wakoze konte muri iyi website. Mu gihe mugabo ukiri mushasha kuri website, uraza ngaho ugafyonda kuri description, hama ukahafyonda baca bakuzanira page ya description y'ingene biyandikisha muri iyi website kugira ngo ube umukiriya wa Izayi Butter Line Shop, ukamugurira nawe akakugurira. Ewana, ni ibintu bimeze neza kuko ikintu cyose aba agifise. Ku bantu rero muherereye mu ntara ya Kirundo, Ngozi n'ahandi, mushobora kwifashisha iyi website maze mukagurira Izayi Butter Line Shop. Idandaza ibintu by'ubwenge, ibintu vyiza, amatelefone agezweho, ama ring light, ama radio, ibintu vyose guys, ibintu vyose bicanye na electric, ibintu dojale y'amatelefone n'ama accessoires y'amatelefone, ni ibintu guys muri Izayi Butter Line Shop ushobora kuhasanga. Rero ngaha uraza ugafyonda ukandika izina ryawe, ngaho ugashiramo nimero ya telefone yawe. Shiramo nimero ya telefone yawe, aho ukacushiramo email yawe. Email, naho password ukacukanda ahantu handitse ngo inscription. Uhejeje kwiyandikisha rero uca ugera ahantu hameze kubera ko je namaze gukora konte, reka ninjire muri konte yanje, hama ibintu bigende neza. Urabona ko baca bambwira ngo welcome. Urabona yuko konte yanje yamaze kujamo. Ugeze rero muri konte yawe, urashobora kuca ukora ibintu bikurikira. Ushobora kuza ngaha ugashiramwo ifoto yawe, uhakanze ucugira ahantu muri telefone yawe bakwereka amafoto arimo, hama ugahitamo ifoto ushira kuri profile. Hanaho haca haza hakabiri, haca haza izina ryawe, hagatatu email. Ubonye ari byo uca wibandaniriza. Guys, reka rero tuje kuri dashboard ndabereke uko ibintu bimeze. Rero aha munsi muri iyi website hari hano handitse connection, inscription, hama mon compte. Urabona yuko ari ibintu bimeze neza. Rero reka tuje ngaha kuri akeye iyi website, ariko ntarajayo. Aha ni muri akeye, ni kuri boutique ushaka kugurisha, hana amakategori arimo y'ibintu Izayi Line Shop badandaza. Hano ni contact ushaka kubabwira. Aha naho rero iyi website iri mu ndimi zitatu. Aha harimo ururimi rw'ikirundi, igifaransa hamwe n'icongereza. Iyi website rero idandaza mu mafaranga y'amarundi canke se mu madolari. Guys, rero iyi website ni website nziza, imeze neza, ewana y'uburyohe. Kubera ko rero jewe sanzwe ndumu admin w'iyi group, w'iyi website ari twe twayikoze, ariko ku muntu yoyigura canke se yogira example nka Izayi Boss, turashobora kuca tumuha access kubera ko yoba ari nyene iyi website, akaca abona nawe akakantu ka admin. Aha rero dukanze muri admin barakwereka ibintu bikurikira. Aha rero Izayi barakwereka muri administration, barakwereka produit zose zirimo ni ngaha, amakategori arimo ni ngaha, amakomanda aba yakomanzwe abakoresha iyo website hamwe n'ibindi vyishi. Urabona ko ngaha bakwereka ama produit yose ari muri iyi website, ama produit yose ari muri boutique n'igiciro ariko aragurwako. Rero igihe agiye kurangura nk'ibintu, araza akarangura nk'ama headphone rero canke se ama ekuteri, araza akaca aja muri admin. Amaze kuja muri admin, aca aza gukanda ngaha kuri ajouter un produit. Akimara kuhafyonda, ibi bikora nyene iyi website. Araza agafyonda ngaha akandika
ivyo bintu agira agure, urabona agira ashire muri boutique yiwe yo ku rubuga, urabona yuko ari ama headphone. Aha rero mu congereza urandika izina rya headphone, hama aha naho mu gifaransa écouteur, ama écouteur, ama écouteur, hama mu kirundi écouteur. Hama rero aha kategori ucuza acaza akaca hitamo muri za kategori zose ikintu agira shire muri boutique yiwe kategori kirimo. Guys, baca bakwereka ari kategori zirimo, hariho phone, harimo accessoire, phone accessory, harimo na others. Rero écouteur iri ngaha muri phone accessory. Urabona yuko twamaze gushiramwo phone accessory, tuca tuza tukakana ngaha ayo ma écouteur amahera imwe igura. Aha ni ibihumbi 4 vy'amarundi. Aha tuca tuza ngaha tukagira nimba yaranguye ama écouteur 1000 tukaza tukayashiramo ngaha. Aha rero guys, aha ni aha dushiraho URL ya muri make aha no gushiraho no kwa uploadinga ifoto iza kuboneka kuri produit. Ushobora no gushirako ifoto wifashishije iziri muri telefone yawe mu gukanda ngaha handitse ajouter des images, ugakanda ngaha baca gutwara ukacureba image urifise muri gallery. Ngaha naho handitse ngo ajouter une video, aha ushobora gufata iyo écouteur ukayifata ka video gatoyi ingene ivuga neza, ingene umuntu ariko arayivuza nyene aryohewe, ukacuza ukaca ushirako iyo video, hama ucuza ngaha ukandika description yiyi écouteur. Aha ni mu congereza uraza ukandika description yiyi écouteur, ugasubira mu gifaransa, ugasubira no mu kirundi. Guys, ucuza rero ukacukana ngaha handitse handitse ngo enregistrer. Aha rero mu gihe twarogisiye urabona yuko headphone zaciye ziza mu ma produit dufise. Aha umuntu wese acabona yuko iza bacamwandikira ka notification yuko izayi ashizemo ama écouteur 1000, écouteur imwe igura ibihumbi 4. Guys, rero aha ni category. Mu gihe rero ashobora kuba yazanye, urabona hariho ico bitwa amafone, ama accessoire y'ama telefone hamwe n'ibindi. Arashobora rero gushiramwo iyindi category, par exemple agashiramo nka agriculture, akaca ashiramo rero ibiki bivana na category y'ikintu yumva yuko yozana. Anaho afyonze arabona amakomande abakoresha iyo website n'ibindi vyishi bitandukanye. Sasa rega izireka tuve muri administration tuje muri ahanditse ngo boutique, rero iyo dukanze ngaha kuri boutique baca batwereka rero ama ibintu bihari. Aha rero nje nkafyonda ngo écouteur nkaca ndondeza, baraza kuca banzanira ya produit nashira ngaha. Urabona yuko za écouteur kubera atanuze yanashizeko, atafoto nashizeko ari ngizi, ariko urabona yuko ushobora kuzigura. Guys, reka mbanze ndayifute iyo écouteur, mbanze ndayikuremwo kugira ngo ntigume igaragara. Ndaza nkayifuta. Aha ama produit aheze urafuta. Urabona yuko nahejeje kuyifuta. Subire ahanditse ngo boutique. Urabona yuko vyose vyamaze kuvamo. Urabona rega ibintu ni vyishi biriko, hariko ibintu vyose bitandukanye, ama telefone atandukanye, ama charger, ama telefone. Urabona yuko hariho ama panneaux solaire, urabona yuko hariho ibintu guys bitandukanye kandi ku giciro umuntu aba yipfuza. Rero iyo nje nkareba ikintu nkeneye nkakironkamwo, par exemple nkabona iyi phone yitwa Nokia, iyi telefone iyi igura 38, nkaca ndayikandako, nkabanza nkasoma neza, nkareba yuko ihuye n'ivyo shaka. Ndayibonye neza, urabona yuko ari telefone classique durable radio FM. Urabona yuko ari telefone nk'ubu mbonye yuko ariyo nifuza, ndashobora kucanza nkaca mfyonda ngaha kuri WhatsApp, nkaca ndamwandikira Izayi Boss kuri WhatsApp, canke se nkaza ngaha kuri SMS direct icinjana. Reka nkande ngaha kuri WhatsApp ndabibereke neza. Urabona mfyonze kuri WhatsApp baca bambwira ngo nje muri WhatsApp. Urabona ugiye muri WhatsApp ikirondetse izo nomero za Izayi Boss ikaca imwandikira muri aho Izayi Boss ndashaka kumenya kuri Nokia vyinshi. Urabona yuko ica yiyandikira ikintu keneye n'igiciro icyo kintu kiriko. Urabona yuko ari ibintu bimeze neza. Rero mu gihe ukeneye kumwandikira uca umwandikira, hama mukaca muvugana igiciro, hama ukaca ugura mu gihe ubikeneye. Reka tubandanye ndabereke ibindi biri muri iyi website, ingene bagura n'ibindi vyishi bitandukanye muri iyi website. Sasa re guys, urabona yuko ari ibintu bimeze neza. Iyi mbonye nashimye canza nkaca vyonda ngaha handitse ngo ajouter au panier, ca ndahakanda. Urabona yuko ngaha hejuru haciye haza akantu
aha haciye haza akantu canza nkaca ndahakanda kugira icyo kintu nje kukigura. Urabona yuko baca bambwira, baca bazana akantu kameze uku, baca bambaza ukeneye zingahe, ukeneye gukomanda telefone zingahe. Ukeneye imwe urabona yuko ari imwe, ukeneye zibiri ucuzuka cukanda ngaha kugira ngo bigume biduga. Uko kanze amahera guma yiteranyako kandi na kanti tukeneye ziteranyako, kugabanya naho ufyonda kuri mwe. Ubonye rero ukeneye izo ukeneye wazikwijije ucuzuka cukanda ngaha handitse ngo commande. Tuhakanze rero iyo twafyonze baca bakubwira delivery information. Urabona ngo numero de compte, urabona ngaha uca wandikako izina ryawe, nimba ari Gerarinde ukaryandika ngaha musi ukandika numero de telefone kugira ngo izayi ahantu hari ibintu wamutumye abigushikirize vyoroshe. Urabona ngaha uca wandika adresse neza, nimba uri wo Nyange Bushaza ukabishirako neza, aha ugashirako na note, kuko ibi byose bigufasha muri iki gikorwa cyo kuguha ibintu waguze. Ucuza ngaha rero ukacuhitamwo uburyo bwo kuriha. Aha rero hari uburyo butatu bwo kuriha, hari cyo bitwa mobile money. Aha niho ucusangamo za Limikash, MTN, za Eco Cash, za Banco Buinoti n'ibindi byose ubisanga ngaho muri mobile money. Ucuza ngaha ubumvishe yuko ivyo utabikoresha, ucuza ngaha handitse ngo virement bancaire. Aha kuri virement bancaire nuko uhakanze usangamo numero de compte ya nyene iyi website, hama ukaca umushirirako amahera ayawe akava kuri konte yawe aja kuri konte ya nyene ibidandazwa, hama akaca aguha ivyo bidandazwa vyiwe. Acabona yuko hari umuntu arishe, akaca areba ivyo yarishe, akaca bamufunyikira, akaca abirungika. Aha rero hari ubundi buryo bugira gatatu bwa crypto. Ibi bijanye na crypto no kuriha ukoresheje ama crypto. Rero urinjirayo bakakubaza nimba ushaka kuriha muri USDT, muri BNB, muri Bitcoin n'izindi, uca uriha iyo ushaka. Hamusire baca bakwereka ama commande yawe, amahera iriko, bakaca bakwereka n'ikintu uguze, bakaca bakubwira ngo confirmer commande. Aha rero iyo wamaze kuzuza ibi bintu byose ucuzuka cyo confirma commande. Aha kubera ko ntanditse byose baciye bambwira ngo urabona aka kantu kaciye kaza aha, urabona aka kantu kaciye kaza ngaha, nuko ibi bintu ntavyujuje, nabaca bambwira ndahuzuze. Reka rero iyi commande ndayihoze, urabona yuko ari ibintu bimeze neza. Hama rero guys, sinzi yuko hariho uwoba afise ikibazo kuri iyi website, n'abandi bose babifuza gukoresha ama website ewana baturondere, ndasiga nimero muri description, hama umuntu avyifuza atwandikire. Guys rero shalom, website mwayibonye, website ni nziza, injira hama muyikoreshe, hama muzotubwira ku bantu nabo bifuza kuba bokoresha website nkizi, murahawe ikaze. Ciao.